akademu kanataka kugombana na B-Face ushaka kugwa na B-Face wewe rap yuda rap command wuruwahe ushaka gushora na B-Face B-Face waza amateka afise okay naje ndafise amateka yuwanje amateka nyabaki wofise wewe je natanguriye mwishamba ariko ubu nikicara muri biro erega je abastari baziza bankanga blo ona udemu mase agasuzuguro ni kabi urumva wewe ushaka gushwana B-Face on the floor B-Face kora ubudakoze ntakaje akubwira kora apana kuvugira abangeze naho ntokora no fungura maze jewe ndakubwira ikintu kimwe icara sawa icara basuye umviriza jewe narishavuye kubona ushobora kumbwira yuko wewe ngo hagaze na B-Face uravuga ngo mushwane erega yavuga ngo blo umwana peti ndakupiga urazi yuko je nari umwana urufu kurita basani banapambana kugira ngo tuduke una akademu ndakupiga jido peti ndakupiga jido unataka kushona na B-Face uno munsi uri kushaka gushona na B-Face ejo uzoja gusungarara kuri Fernando kuri Menaline Boy kuri Dramati Capitaine ngenda ndakubwira ikintu peti umviriza jewe ndakubwiza ukuri jewe kubaha impano umviriza kandi ujya mwanyereka je sinako mvugana na B-Face nako mvugana na Boniface rero ndakikubarire peti iyo ngeso uri kurazana na Boniface wari yaje siwa twako turavuga iyo ngeso uri kurazana mu muziki yaje navyo kwicara mani jewe ibi bintu wantumiye ndabihevye sivyo ahandi yo nosangana na Bonjour et bon après-midi mesdames et messieurs, je pense que vous allez bien, moi aussi je vais bien. C'est Link Arlette, allô comme d'habitude Miss Mafseri gwamenye msumeno maso yinyana. Nkabandi kumwe na Capitaine Vevo. Yes sir. Ndamutse bakunzi ba Link Arlette arubazi. Hey guys bakunzi ba Link mumeze gute nizere ko mumeze neza uno musi ndukumwe no mwigeme avugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi bacimamanda baramuvuga wewe ufise parcours ufise histoire ikomeye gose uri kuraza mu muziki muri entertainment ndiko ndakuraba yego 10 ubu twumva yuko ari Capitaine Vevo ariko avant yari Capitaine de la capitale kubera iki wahinduye izina manzo mbwira igituma washwanye na B-Face muragwana tivwa mujangaho onye mura urumva mushaka kugwana wewe ubona yuko ushobora kugwana na B-Face okay kumva yuko atarashoboye kubera iki yatinye aragenda wewe ubona yuko B-Face ashobora kugutinya upima ibiro bingahe mu gihe yumva yuko atatinye oya Numva la capitale. Oya ntavya la capitale. Wewe B-Face on the floor ari mu bantu batuma jewe Capitaine mbayeho muri kino gisagara cya Bujumbura. Okay. Rindira sha. Erega twese nuko ariko nuko yitwara nabi. Acha kunivuruga uri kuravuga ko B-Face yivuruga. Yitwara nabi je ngaha two kwadukana. Kuko B-Face ari mu baririmbyi batuma jewe Capitaine mfungura mu gisagara cya Bujumbura. Kuko uburi muririmbyi wese je ndamwubaha kuko ni watumye mfungura Satb twama turi kumwe hariya mu Kabondo tugiye guchilling B-Face on the floor mwama muri la fois pasteur kumwe muri Maribo ari kumwe na Mokens sivyo n'amafoto reka ndakwereke kuko hari ukuntu mwebwe apana mwebwe hari ukuntu abafana bazangaho bavuga ngo urumva urabona byagenze gutya sivyo je ngomba umbwira ingene wewe wubahuse B-Face sivyo reka nje kuri nimero ya Mokens Muna Warda niwe yandungiye izo foto Muna Warda niwe twakoresheje telefone ya Muna Warda kugira ngo tuyifotoze okay ngingaha none Muna Warda ni boss sha rabizi foto zirabe neza zirabe c'est bon iyo ni telefone ya Mokens niwe yaraberewe wenyine nari kumwe nande na B-Face na Mokens urabona ingene bari bambaye urabona costume ya B-Face on the floor ukaja ngaho kubaho igitambara hajya kubahindi muri ville ugashenesha ibyo ibintu bisanzwe iyo sekwa mu gihe ukorera amafaranga urambara neza ukaja ngaho utaratambara neza ukiyadukiza ugashaka kuvuga B-Face on the floor nabi erega je ndakuraba bindira ndakuraba ukuntu uja kuri Facebook ukaja ngaho n'utujambo twinshi nyenyenyenyenye nibyo byamubabaje n'inyenyi yawe rero afisiye rero oya tuna byatushe cyahiyo urumva ukaja ngaho utujambo B-Face on the floor rap yuda rap commando urubahuka wa mukobwa we
Bface on the floor. Jen ukuri kwimana abantu nk'aba Jenzo nabamara. Mijambo basimugena. Bantu muri komana dukurikirana. Uno munsi nta vy'ikiganiro nta vy'iki live bila chenga. Lazima ni kuchane. Il faut que ndamucana. Ikiganiro bagiposte ntibagiposte. Tucanane. Ibintu byo kwinjira Bface on the floor. Rap you the rap commando. Umuririmbyi yagezweho muri uno mwaka. Remix nta remix nimwe utazomusangamo. Hahiye uzomusanga muri remix. Aheruka gusora indirimbo ari kumwe na Monia Flair. Kuki mudashaka kuduza, kuki mudashaka kumupromotinga, kuki mudashaka gupromotinga ibikorwa biba bigezeho bariko barakora. Muzanga mushaka kuvuga ibibi bakora. None nkawe wiravye kuva hasi gushika hejuru. Cameraman mu filime wiravye uje ngaho uvuge Bface. Inde Alu ni wewe bien sûr uri umukobwa mbere ufite ingiti saneza kandi ewe gayewe jewe no musikiganiro cy'uwo munsi jewe ndumiwe wazi Capitaine mu mwanya nanje mvuge ukuntu byagenze ukaja ngaho mwebwe mubaze ko je no bandi mwikosa ukaja ngaho Bface dushwane tugwane wewe ari kugwana na Bface boxi moya ya Bface unaenda mu hospitali Prince Serja Bface Boba banziritse rero on the floor boba banziritse no bamfunza amaboko sha uyu dada meniretea uyu afise ibisanga byinshi oya Capitaine reka basi ndakubwira ukuntu byagenze gute Duma Amipro yego Amipro arabyinjiye Amipro wewe Amipro azoguterura ningena ngana ningena byushe nturabyumva kandi ivyo ndiko ndavuga azoguterura gutya Amipro je urazi mu buzima MC urazi mu buzima Capitaine mu buzima uzobeho udatinya uze wubahe sibyo dimo jewe imodoka aho zari ziparitse twarasohotse kugira dutahe zari biheze ibirori byari biheze dutashe bacambwira ati yo hamagara Amipro aza kuri imodoka mu nzira kugira dusohoke dutahe nje guhamagara Amipro Bface acaragira iki arantangira aragutangira ego Bface agutangira wewe ego arantangira ambwira ati ni sawa ndambwira ati ni sawa umeze neza ndambwira ati ego umeze neza nawe ni bon je nibazana ikiyago bisanzwe umuhungu nza numva ngo kandi mukobwa ngo ni wowe wantutse cyambwira ati abo narakututse cyambwira gute acambwira ngo ushaka kwigira umuntu utabizi acamagara Landry ngo nco Landry yuhe promoter ngwingo arazi Landry ngo warabonye ngo posting ngo nagize ngo umukobwa ngo yarantutse ndavuga ati none ariko aranyandagaza muri aba bantu ko namututse okay arahamagara uwundi mutipe sinzi umutipe yahamagaye ngo ngwingo nguyu mukobwa ngo yarantutse okay uri kubigira publicity cyangwa ati none ushaka gushika kuki uri kurabibwira abo bose acambwira ngo yango shaka ngo nshaka ngo amajambo ngo shaka kubwira ngo shaka ndakubwira ngo nabo bumva urumva wewe muri uno mwanya urumva ndi brand gusumba Bface ifuza ko twogwana ona ude mu brand kuzidi Bface kana Mokenzi Bface aricara na Mokenzi rindira jahiyo nacho wandaye Bface aricara na Mokenzi akamubwira ati hano hari Mokenzi mbe ni gute horeka gusha arafu na leta swagaza ona ude hano hari alu naho nyene ntihoreka gusha ntihahiye peti ndakubwiza ukuri yaridugije natwe two turiduza kandi umustar wese je naje nshaka kuduza impano ariko mu gihe je umuntu azaza kunsongara ko ambwira ngo yo nkubita makofi cyarambwiye ati bro yaba uri umuhungu yiyemera wari kuvuga washikanyeko urumva rero wari kuvugisha umunwa gusa wewe wagize chance rindira wagize chance bararirimbye ati bla 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 ntaco zimbwiye kazima Imana igukunda yaba ahubwo yaba wewe Imana itamukunda yaba nawe nyana atiyumviye ikigongo yari gushika nkubita makofi niho nari kwemera nahandi ngo no gukubita ngo makofi ngo iki abantu bahukanani ndabira nk'uyu none nk'uyu yakubiswe kofi rya Bface je nari mukubise yaba mezi agiye amasize amavuta
nk'ikonzi ya Bface Oya, ntikibaho. ayigukubise wewe Ntikibaho. woca utoboka n'umutwe hagenda kubwira ikintu kimwe Peti. ni muremure ndi mugufi Aca. je naramubwije la verite rega bureka kwihanga ivyo udashoboye naramubwiye Ko barandire nawe mu bacu bamusuguma ati Bface Brandry. umuhungu nanje ndumukobwa tuje kuri tere muje kuri tere tuje kuri tere ninde yavuze baje kuri tere jewe wavuze ngo uwiteka uje- yaba yiyemereye ariko ucagaruka twaje tuje kuri tere wewe uje kuri tere na na Bface Bface hama urumva abantu bace baje ngaho babareke mu Rwanda ego wewe ugware na Bface weye udapima ibiro udapima n'ibiro Gupima swasana ibiro ni kimwe kugwana n'ikindi burya kugwana Ewe gaye. inguvu mwumva naha ni mu Erega, mutwe jewe nza nagenda mutwe. umva mumbabarire nza nagenda nanahuye n'ibitangaza muri kino gihugu cyacu Burundi jewe yanyigishije ahubwo big up cyane Urumva urazi- so quartier Ehe. narahigiye from kugwana yiyumva yuko ari umuhungu ahagaze fresh Eh. nka i eh n'ubu ndamuhaye wari aze mu Rwanda akademu karuba ukanande kaje ndakereke wowe ugomba kugwana na Bface we ona udemu wowe ugomba kugwana na Bface ona udemu akademu kanataka kugombana na Bface ushaka kugwana na Bface wewe rap you the rap command wuruwa he umviriza ushaka gushwana na Bface icara rero baje Bface uraza amateka afise okay naje ndafise amateka y'uwanje amateka nyabaki ufise wewe je natanguriye mu ishamba ariko ubu nicara muri biro erega je abastari nibaziza bankanga blo ona udemu maze agasigura ni kabi urumva wowe ushaka Icara, wowe ushaka gushwana turicaye, tureke Bface on the gushwana. floor Bface kora ubu udakoze ntakaye none nabada akubwira ko kora ndatajya jewe naho apana ntokora kuvugira aho abaja ngeze naho Sasa, ntokora no fungura maze jewe ndakubwira ikintu kimwe icara sawa icara basi umviriza Yeah. jewe nari nshavuye kubona ushobora kumbwira yuko wewe ngo uhagaze na Bface uravuga ngo mushwane erega Ngo yaje mugwane. avuga ngo bro use ngo nari kuba ngo ndagutayimwe amakofi urazi umuntu aza kubwira ngo Sama. ndagutamwe amakofi hajya yarakubabariye ahubwo je naramubabariye kubera ko atakwimvira ko je nomubabariye wewe umutamwe Je kofi suis. Bface ego ega se amavuta yabasize yo mutarimwe akazi iki abiri kiganiro jewe ndabona yuko umengo turiko turafyinata oye ntitwa turafyina none mu wewe buzima. wewe wiravye ntubona jewe ndubaha sintinya Mana yanje. kandi ibintu byose nkora ndabikoreshwa n'ubwenge bwinshi wewe na Bface muhagarare de tere no sivyo yifuje yewe ka yewe sivyo yifuje bica bigenda gute bica bigenda gute bon haraje abantu uze abantu baba mastalenda Landry yarari ngaho mastalenda baragiye hagati namubwiye ati oya nimushake mumurekuraze nimumurekuraze baca babandanya bamutwara urumva wewe wewe yari karisevye ko yumva yuko ari umusitari sivyo jewe iryo zina mama ntaragendika nk'irya Bface ariko mfise aho ngeze nanje mani mimi akademu takapiga jumira akakora rembia vitu vya burofa mani mimi na Bface tunaikamwa arena turicara muri Maribu ariko agura twese turayinwa mani umviriza ndakubwire Bface ariko aragura Jack Daniel nabonye anwa kinje canke ngahanye kwa muvayo aho twagira ntuzenya urumva wewe twagira ibironi nuko wewe ubu umviriza ubu tugiye kukugarira wewe uwiteka mu biteramo byose yuza mu gisagara cya Bujumbura niba abona ino visage ukabona ino sura uyu abisuko yishirako nizi style gusa niho n'umukobwa ameze gutya mu giteramo bodyguard aba bodyguard bo muri Win Club ntaze yinjire muri Win Club umudada uravyumva aba bodyguard bo muri Maribu ntazoze ari cha Bface canke bodyguard wo kwa Bface azombuze kwinjira petit bodyguard wa Bface ni mesha azombuze kwinjira erega twese aho tuba tugiye tuba tubafise wa bodyguard burya nta musitari agenda yigaragariza agaragara naragenze ndabona none kashako erega mwarabonye yuko igitsina kobwa arico gucinyizwa never give up apana witeka ni Carlene ari nakademu wala ngo nuko ngo mwandika amazina ngo bro sasa okay nacho ngo je no gwana na Bface none nkawe nk'ikonzi ya Bface umva yo bampezagiye ikofi ya Bface naje no imu weyo Bface yona gute nuko Bface atamwanya afise ahubwo je nije atamwanya afise Bface ariko yiruka no gukora amahiti waramusuzuguye Bface warasuzuguye Bface wewe warasuzuguye Bface una akademu wewe warasuzuguye Bface warasuzuguye Bface wewe icara dukora ikiganiro warasuzuguye Bface on the floor kuko iyo ntamusuzugura ntiyari kuza gahagarara naje ngo mu bantu mu bastar bazima ngo aje ngo iyo nkubita ngo makofi urumva
umuntu kwanza yifuza ko bagwana nawe maze ora akademu bro, we peti waragwanye na bifesi waramususu we peti acha bitu byako usige gwana n'abasani we muri no mwanya muzanga mugakora ama TV online muri ko murakore kugira ngo musevye abasani urazi yuko je ntari umwana peti ndakupiga urazi yuko je ntari umwana urofu wa kurita basani banapambana kugira ngo tuduke una akademu takupiga jido peti takupiga jido unataka kushona na bifesi uno munsi uri kushaka kushona na bifesi ejo uzoja kusungarara kuri Fernando kuri Menaline Boy kuri Dramati Capitaine ngenda kubwira ikintu peti umviriza jewe ndakubwiza ukuri jewe kubaha impano umviriza kandi ujya mwanyereka je sinako mvugana na Bface nako mvugana na Boniface rero ndakikubarire peti iyo ngeso uri mvugana na Boniface wari yaje swo twako turavugana iyo ngeso uri kurazana mu muziki yaje navyo kwicara mani jewe ibi bintu wantumiye ndabihevye sivyo ahandi yo nosanga na jewe nateguye navyo ndakupiga majido ko leta we ariko arazana beef na Bface on the floor ariko azana beef n'abasani b'abarundi nguyu unye si beef n'abasare bose Bface niwe yagize ikintu yabishatse ngo yankubita amakofi genda umugore wa cyangwa ndi mwana wa cyangwa ndi mushikiwe guys mumbabarire abantu munkurikirana Capitaine de la Capitale niryo rya mbere anaciye kuri TV wacu nitwa Capitaine Vevo nitwa Capitaine peti ndakupiga majido ku TV yako baraza akademu no gate wewe ufisibire bingaye ingo hano ingo akademu gasibire bingaye ingo akanye Capitaine urazi Capitaine ngo urumva ngo bife yiyumvasha urakademu wewe ogwana na Bface wewe ona akadada ya mimi umviriza hari ibintu bimwe nakunda kufyinatira abaririmbyi b'abarundi wewe uri kuraza muri industry barakubona ariko ushaka kuza guponda basani nta muntu numwe nigeze mponda Bface on the floor yarampaye 50,000 muri kino kibanza nyene arantamwe arambwira ati Capitaine genda uryohegwe yera guhaye niyo mpamvu rego kuramuvugira so rega je nanje nabandi bastar baramaze kumpa je natashana amaze kumpa amafaranga we kandi menshi we cameraman kandi menshi cameraman itwa gute Liam promoter murakoze cyane kuntumira mu kiganiro ca bro nacho duhagarika ko twagitanguye kujagara twajagaye twavuze ibintu byinshi ikiganiro kiherenga ya ntidugishobora guhera murakoze cyane iyo ndo bisina kwaga mani irishupa ngirije mu ndagusanga ndo gisibina kwa amusi iyo ni hit Capitaine aragiye kubera ishavu atwawe n'ishavu kubera Bface ari umugenzi wa Bface ariko je nshaka kubabwira ikintu kimwe Histoire yose ntiyashobotse yuko ndayivuga ko ya Capitaine yaguma nciramwo ko ya Capitaine ya ari umugenzi wa Bface ariko nshaka kubabwira ikintu kimwe jewe nta kibazo na kimwe mfitaniye na Capitaine nta kibazo na kimwe mfitaniye na Bface ariko ndanka umuntu mu buzima nsuzugura kandi nta kibazo kicari gihari ariko dimo jewe ndabahe histoire yose ukuntu vyagenze bon twaraje mu birori aha kwa Maître Muvayo première édition yaberenga anya batumira baba star ba journaliste bari bahari ariko ntihashoboye kuza ba star benshi ariko kimwe gusa nshaka kubabwira sikindi ikintu nshaka kubabwira dema jewe barampamagaye kugira tugende bon kwanza vyari biheze ndababwira tugende cansanga imodoka ya Mipro iri mu nzira iri imbere just y'imodoka yiwanje Changenda mvuga ati reka mpamagara ya Mipro John ihute kugira ngo tugende kandi bwari bwije 23h bwari bwije camvuga ati reka ngende kumuhamagara kugira kuri modoka mu nzira tugende canza kumuhamagara entretangira twaranyuranye nkigenda Bface acara ntangira arandamutsa ngo ni sawa ndambwira ni sawa umeze neza ngo he nani ngo nikaga ngo ni wa mukobwa ngo yantuka yavuze ngo ni wa mukobwa ngo yantuka Chanambwira kugeza kugutuka nitwengeranye cyamvuga kugeza kugutuka dima acambwira ngo sukunuka ngo none ngo wagize iki cambwira ati nukuri sukugutuka ega ntangwa nkuru rimwe nivugira uko nyene umutipe acagira iki acashaka ngo ahamagara kwanza Landry promoter acambwira ngo Landry ngwingo warabonye post yanje ngo na post akagabwa kariko karantuka akimara kuvuga gutyo camvuga none bro uri kuragira amatangazo uri kugira publicité nibiki aca ahamagara uwundi mutipe amuhamagaye acambwira uwo mutipe acavuga ngo vyagenze gute bon jewe ngira mvuge
Bface agashaka kunciramwe nawe agira vuge nanje ngashaka kumucira mwumva nta numwe yumvirizanye ubundi Bface agashaka okay jewe natanguye kuvuga je nta muntu ansumvye ijwi bro nta muntu ansumvye ijwi mana isi ni juru nta muntu ansumvye ijwi kuko jewe nanje nagize inzigo ndagira ishavu kuko yari yamaze kunshavuza ambwira yuko agira nkubita amakofi ndamubwira ati bro nta bubasha bufise bwo nkubita amakofi sindi mushikawe sindi mwene wawe sindi uwanyu nta naho duhuriye nta bubasha bufise bwo nkubita amakofi ngo motifu ngo narakuvuze kuri hazo zose abantu baraza ba masterland bande baraza kutwumviriza je navuga ati bon Bface je sinzi ukuntu ameze dimo sindi uwa mbere barinjiranye beef na Bface je ndaza abantu benshi binjirana ama beef na Bface ariko je wacashaka ngo antweteze dimo ndi muto ndagize iki ndambwiye ati Bface uri umuhungu nandi n'umukobwa tuje kuri tela je iryo jambo nayo mubariye abantu racha bibaza ngo mbega ngiye muja kuri tele ngo yari kukunesha wari kumunesha byari kugenda gute ngo yari kugukubita okay ivyo twari kubimenya tugeze kuri tele sivyo hajya mu buzima inguvu sizo zigwana canke uburebure canke ubugufisi bwo bugwana ni mu mutwe n'ubundi abibasubiriyemo hama Bface nimba yo kumva yuko aho tuzohurira yo kumva yuko ngo zo nkubita amakofi nibaza yuko sindi kimuga iyo ni indemesho ya mbere kwanza ndamuhaye sindi kimuga ndafite amaboko ntazo bari karansiga amavuta ntazo bari karampezagira yaho nzoca ndeka ngo ntune nk'aba bagore bakwitwa mu rugo bacamera gutyo ntikibaho dress uko niyaza akazongo bitikofi nzomusubiza irindi rizovuma reka kumushikira kwitama mugare mushikira handi mugabo sindariherana ikindi kintu ushaka kubabwira kuba star nimba uzi yuko ushaka nimba uzi yuko uri umustar udashaka kuvugwa n'umu journaliste canke n'umu influencer kanaka bihebe kurimo akarenga ugende apana kuzurinjira mu mabifu ngo n'aba influencer canke aba journaliste twe tuzovuga ko niyo mpano dufise mana isinijuru narahawe impano ya Karimi nzobavuga nzoshaka wifotoza uri munsi y'igitanda nzokuvuga uko byagenze kose kugira uje munsi y'igitanda nzobivuga bibaye ngombwa n'amanzo ndabizi jewe Bface ikintu cambere nshaka ndababwire nginungira ndabasubiremo atari uko yambwiye ngo yo nkubita amakofi nta kindi kintu twapfuye nta yindi beef yari hari mugabo ndanka umuntu nejo bondi amagarara ku mutwe nkande bro ntuze wibaze ngo waranditse izina waragize iki twese tuko turaryandika uriko wiyubatse ku wawe nanje niyubatse ndiko ndiyubaka ku wanje okay tuzohurira imbere ni washaka uzondondera dusabane pardon canke je ndakurondera dusabane pardon mu gihe nzoba mbona yuko bikenewe naho nyene urumva mu gihe nzoba mbona yuko bikenewe bro wumva yuko utovugana na jewe rengana nanje ndengana duhana amahoro apana kuntegera guhagarara mu nzira abantu bakora rengana ngo bakubita amakofi uri gikora afite ikiganza ciza cane yaho zuragikoza ku bantu bose barengaye bro aha kwisi hari abakobwa b'amanyama je ndi mu bambere kandi ndafise bushe kweri jewe nanje I am ready from nubu ndabigusubiriyemo I am ready so merci histoire yari yo naho Capitaine yo nonye kiganiro nari nshaka kugira ngo dukorane emission niwe yaciye azana ivyo bintu vya Bface ntivyari ngombwa ko je ndanabivuga navyo nari nshaka kuvuga ariko mu gihe yashatse ko bija hanze vyagiye hanze ariko ndabemereye yuko ikiganiro na Capitaine nigiherenga je nzomuvumbura basinda musange muhiri wabo ndahazi nzomuvumbura ngende kugira ngo dukorane emission nari nshaka yuko dukorana so thank you so much ciao